novuga ko ino bije yateguwe turavye ingene ivy'isi byariko biratunganya cyo no kwita environnement économique mondial. Icyo gihe byaraboneka neza yuko ibijyanye n'umwimbu ku isi byasa nk'ibyasubiye inyuma gatoyi, kuko byavuye kuri 4,7% ya croissance muri 2024, mu gihe byari muri 2024 vers 4,3%, mu gihe muri 2023 vers 4,7%. Ni ukuvuga yuko ino bije yateguwe ibintu bitameze neza, nuvuga ku isi yose. Mu gihe icyo gihe twahitanguye iyo bije tuvuga yuko twifuza gushika kuri toto croissance ya 3,7%, uko isi byari bimeze. Ku bijanye n'ingene byo guhahanahana ibidandazwa ku isi icyo gihe bije yateguwe navyo nyene mvuga yuko bisa yuko byari bimeze, hariho byariko biramera neza gatoyi, kuko imbere yaho byari bimeze nabi, ariko haraba reprise yari modéré, ko toto croissance ya commerce extérieur yari kuri 3,8%. Nuko mubizi nuko imvugo yojana n'ingiro, na cyane cyane mu kuraba yuko ibitabo bitandukanye byerekana ingene twifuza gushika kuri zo numbero twobishikako. Tukaba dusanzwe dufise igikoresho dukoresha ari cyo bije, novuga au niveau opérationnel, kiza kitwereka neza na neza ingene twoza turakurako kamwe kamwe kugira dushobore gushika kuri amahangiro atandukanye igihugu cyaba cyarishyize imbere. Kuko muri bije niho tubona neza yuko iyo tuko turavuga yuko turi mu bintu byo guhindura nk'ibintu by'ubutunzi bitunganijwe, bitegerezwa kuboneka rero muri bije. Namba tuvuga ko turiko turaja muri transformation structurelle, icyo turaba yuko bije twashyize mu ngiro hanini uburyo bwakoresheje bwagiye mu bihe bisata bitandukanye. Rero no projet de loi de règlement tuza kupresenta no munsi irerekana neza rero ukuntu amafaranga yari yatekanijwe umwaka w'amafaranga 2024-2025 yari yatowe tariki 30 Kigarama 2024, bwajya haburihindurwa mu kwezi kwa gatandatu muri Desemba, aho ryahinduwe 2025. Riraza neza yitwereka n'amafaranga yari yatunganijwe icyo gihe yagiye arakoreshwa. Ino raporo rero tugenda gutanga no munsi iraza gushimikira ku bice bitatu. Igice cya mbere yerekana ni muri contexte iyihe iyo bije yateguwemo, cyo no kwita le contexte d'exécution générale modifié. Icya kabiri aza kwerekana uko bije yatowe mu kwezi kwa gatandatu 2024 maze guhinduka muri Desemba 2025. Iraza kutwereka ibyagiye byahinduka, n'imvo nyamukuru byatumye bihinduka. Hama iraza kutwereka rero ama résultats d'exécution n'ibyo twagiye turashikako. Ni ivyo bice bitatu nza gushimikira ko cyane cyane. Ngero ngira ko ntangura novuga ko ino bije yateguwe turavye ingene ivy'isi byariko biratunganya cyo no kwita environnement économique mondial. Icyo gihe byaraboneka neza yuko ibijyanye n'umwimbu ku isi byasa nk'ibyasubiye inyuma gatoyi, kuko byavuye kuri 4,7% ya croissance muri 2024, mu gihe byari muri 2024 vers 4,3%, mu gihe muri 2023 vers 4,7%. Ni ukuvuga yuko ino bije yateguwe ibintu bitameze neza, nuvuga ku isi yose. Mu gihe icyo gihe twahitanguye iyo bije tuvuga yuko twifuza gushika kuri toto croissance ya 3,7%, uko isi byari bimeze. Ku bijanye n'ingene byo guhahanahana ibidandazwa ku isi icyo gihe bije yateguwe navyo nyene mvuga yuko bisa yuko byari bimeze, hariho byariko biramera neza gatoyi, kuko imbere yaho byari bimeze nabi, ariko haraba reprise yari modéré, ko toto croissance ya commerce extérieur yari kuri 3,8%. Naho hari habaye akoyo gatoyi, mugabo ibintu n'ibyari bimeze neza cyane, kuko imbere yaho yari kuri 1%. Mu gihe muri 2025 twibaza yuko
bijyana na échange commerciaux au niveau international bishobora kujya kuri 1,7%. Murumva yuko Robije yateguye ibintu bitameze neza au niveau mondial. Ngiye kuraba mu karere duherereye mu gihugu cy'u Burundi kirimwo cya East African Community, byasa nk'ibimeze neza gatoyi ugereranije n'ivyo uko byari bimeze muri 2023, kuko muri 2023 le taux de croissance yari hasi, mugabo muri 2024 yatabla kuri 5,4%. Turavye uko byari bimeze au niveau international, uko byari bimeze muri Asie hariho akoyo ku gatoyi, kuko hari ibihugu bimwe muri region byari byifashe neza, kuko navyo nyine turabiraba, kuko iyo turiko turahanahana ibidandazwa n'ivyo bihugu bitandukanye, mu gihe ubutunzi bwifashe neza natwe biratugira ko akamaro muri ico gihe. Mu karere nyene kubijanye n'ibiciro, l'inflation muri region yacu twari turimo yari kwiragabanuka, kuko yavuye kuri 6,7% en 2023 ija kuri 4,1% en 2024. Ni kuvuga kuri niveau y'amaprix byari bisanzwe bimeze neza mu karere. Kubijanye na deficit courant moyen ya balance de paiement muri region nyene ya East African Community, naho nyene yarashoboye kugira amelioration ko muri 2023 ari 4,9% na ikijya kuri 5,4% muri 2024. Ivyo mbandiko ndavyerekana kugira twerekane neza mu ma hypothèse tuba tuko turakorera ko mu gihe dutegura budget, ibyo byose turabishyira ko accent particulier kugira bishoye kudufasha mu gutunganya umujyi wacu. Rero ncanja ku Burundi byari byifashe gute igihe twategura budget icyo gihe, nuko murazi ko dufise ibibazo bitandukanye, mugabo l'economie y'u Burundi yashoye kwerekana yuko ifise une certaine résilience, kuko uravye ibibazo tuba dufise ngaha ukaraba n'ibibazo babi mu karere no kwisi, mugabo ukabona yuko twashoboye kumaintainer une dynamique de croissance positive malgré ibibazo byose n'amashock externe yose tuba dufise, tukaca tubona n'ama conséquences prolongées ya crise politique ziba ziko ziraba mu karere, hakurya ibi vya covid byo muri Ukraine. Nuko tubona yuko twashoboye kuba dufise le produit intérieur brut yashoboye kuduga de 4,1% en 2024, mu gihe muri 2023 yari kuri 3,3% en termes de croissance. Murabona yuko igihugu kiba cyagwanye cyane malgré yuko haba ibibazo bitandukanye. Ikindi nuko na deficit budgetaire twari dufise icyo gihe muri 2023 yari kuri 8,7% par rapport au PIB, mugabo turashoboye kwigabanya gushika kuri 8,4% en 2024-2025. Ibyo hanini byavuye kuko byavuye yuko ibijyanye no kwegeranya amafaranga leta ikoresha, mobilisation des ressources intérieures, twashyizemo ingufu nyinshi cyane. Naho nyine kubijyanye na taux d'inflation globale au niveau national, twavuga yuko yashoboye kugabanuka ko muri 2023 yari kuri 27,1% en moyenne en glissement annuel, mugabo tugiye kuraba muri 2024 yari kuri 20,2%, même si dufise ama influence ashobora kuva kuri ibyo bibazo bitandukanye twavuze, cyane cyane murazi ko dependa beaucoup plus n'ama importation n'ibindi dukura mu bindi bihugu, haba hariho ama pression inflationniste, mugabo on applique quand même pour maintenir taux d'inflation tukayigabanya, tukaca bituma ama déséquilibre macroéconomique amwe tuyamenya. Icyo novuga ikindi nikijanye rero icya kabiri na orientation y'ishwa stratégique zari twari twafatiye kugira dushobore gukora ino budget ya 24-25. Ikintu gihambaye cyane novuga ngaha twakoreye ko nuko iyi budget yabaye elaboré cyane kaba exécuté muri optique yo contribuer de façon significative muri relance ya économie burundaise, hanyuma no mu kubandanya dushira en œuvre les réformes zose zijanye n'ibintu bya gestion des finances publiques. Izo réformes rero kenshi zaba zishingiye ku bintu la gestion basée sur les performances, conformément ya loi organique relative aux finances publiques ya 20 juin 2022, haitu yatangiye kutubwira ko twakora kujya budget programme na cyane cyane ngene dutunganya amafaranga leta ikoresha kugira dushoye kureba amadefi yose ali lié à l'amélioration de l'efficacité des politiques publiques, ko tegezwa kuraba yuko les politiques publiques au niveau ya politique budgétaire, est-ce qu'il y a en cohérence avec la politique fiscale. Ibyo twateguye ko tuzokora
tugiye kuraba amafaranga tuzokwinjiza ni bya politique fiscale eske birahuye na politique monétaire nituzokwama turiko twiruka muri BRB gusa ama avance n'ibindi byose kuko iyo tudugije amakori mu kuyegeranya bituma tudasiya gufata amadeni nabyo nyine birafite icyo bisigiye cyane ibyo nabyo bica bigira neza iyo dutunganije amafaranga leta yakoresheje ducenga mu masoko n'ibindi byose bituma na politique do change imera neza tugiye kuraba amafaranga tuba twateguye tukaraba ibisata bitandukanye twita les politiques sectorielles ma politique productive ma secteur productif twashize yangaye mu butare twashize yangaye mu by'uburimi twashize yangaye mu by'umuyaga nguba twashize yangaye mu by'amateise twashize mwangaye ibyo byose rero aya ma politique atandukanye yose tugeza kuraba yose kwagenda yuzuzanya atama contradiction arimo rero iki cya mise en œuvre ya réforme ya budget programme rero nibutsa yuko ni kimwe mu bikoresho dukoresha mu kuraba ko twoshira mu ngiro ino vision twama turiko turavuga misi yose mugabo cyane cyane tugashingira ku buryo buke dufise tubukoresha neza de façon efficiente harimo transparence mu ma finance publique y'iwacu mwe tuyakoresha bwari ubwa mbere novuga la loi de finances 23-24 aho yashobora kwerekana les crédits budgétaires par programme iska représenter quand les politiques publiques ari nazo ziconstituent l'unité de spécialisation de vote n'amakrédit budgétaire ni kari muri cadre kandi ya gestion accès sur les résultats aho i budget programme yabizanye twarerekana chaque activité ari navyo turiko turabandanya ko iri lié à quel indicateur ya vision à titre de rappel nuko tuvuga yuko muri vision tufisa ama indicateur 9 d'impact tukaba dufisa ama indicateur 100 d'effet tuja kuraba ama activité yose turiko turakora activité yose iri munsi ya indicateur iyihe ku buryo bica byoroha no kwerekana umusaruro mu gisata cyose kibikorwa biko birakorwamo n'ingene bimeze ego iyi mise en œuvre ya budget rero iyi loi de finances 24-25 ibandanya kandi jeta les bases des réformes profondes turi mu no munsi mu buryo bwo kumoderniza la gestion publique au Burundi kuko turakunda kwitiranya kenshi ibintu byitwa ko ari bya leta ugasanga bamwe bari ku ruhande rumwe abandi bari ku rundi ruhande muganga tushaka kwereka yuko ni ibintu rusange iyo turiko turabikoresha dutegeza gukoresha neza ku nyungu ya bose l'exécution ya budget par programme rero iza cette fois-ci ishira en œuvre et mettre en place une administration efficace elle est beaucoup plus efficiente et plus transparente en d'autres termes l'État doit fonctionner comme une entreprise ushizemo un investissement witeze yuko ofisi zizokura mu nyungu nitumenye ko twashizemo amafaranga mu bigori cyangwa dushyire mu ikawa nituvire ko atanyungu tugiye kurondera tuyashizemo nuko tegeza kuba twiteze inyungu twokoramo nka leta kuko nabyo bidufasha guca dufasha ibindi bisata bitaba byashikiriwe muri budget les prévisions za budget rero général zabaye autorisé rero shuye kwibutsa ni loi numéro 1/19 du 28 juin 2024 aho ya fixa le budget général ya leta izokoresha kiringo cy'umwaka utangure muri juillet 2024 gushika muri juin 2025 mugabo byarashise ikirasubirwamwo au mois de décembre 2025 aho twaciye turonka le budget rectificatif aho yaca yerekana aho tugabanya naho dutwara amafaranga bivanye naho tuba tugeze mugabo hagati yaho hariho n'ama-acte modificatif akorwa par voie réglementaire kuko murazi yuko ashobora kuba amatransfert d'un programme à un autre d'un ministère à un autre hari ama-acte administratif amwame aza guhindura ingene amafaranga yari yaciye ngaha akemezwa ahinduka nuko amarticle 23-33 atanga ububasha bikorwa rero canibutsa rero budget général modifié de l'État uko yari imeze nderekana ama ressources ukuntu byari bimeze tukerekana ama dépenses ukuntu yari ameze icyo twovuga ngaha no kubijyana ama ressources ya budget général modifié ya leta no kuvuga ndaba amafaranga ama ressources intérieures yatojwe mu gihugu tukayadushirako na madon no vuga yuko yavuye kuri 4 milliards 626 4626 milliards muri budget initial ija kuri 4 milliards 4211 milliards muri loi
des finances rectificatives aho habaye une diminution de 414 milliards soit 8,97%. Tumaze kubona après 6 mois yuko ari ibintu bitazokunda tukaraba amafaranga twegeranye ko bimeze, on a été obligé yo kurevoir à la baisse le déficit yagabanutse de 414 milliards rero represent ibice ishika byaba bicenda gatoyi. Iyo kugabanya rero bikwavuye uko nyene mu kirere nuko twaraba amafaranga turiko turingiza tukuye mu recette fiscale na non fiscale, hanyuma tukaraba yuko hariho bimwe bitagiye birakunda twari twategekanije tukabona kutazoshika kwa mahangiro kaca bisaba yuko tugabanya. Aha rero numeje kuvuga ama ressources rero nca mvuga les charges du budget général modifié, no kuvuga les dépenses totales. Les dépenses totales muri budget initial zari kuri 5075 milliards, mugabo zaciye zigabanuka zijya kuri 4732 milliards. Ama recette agabanutse kuko tugabanya n'ama dépenses iwacu, soit une diminution ya presque 343 milliards yagabanutse, no kuvuga 6,76 milliards. Le déficit global que twita base de caisse du budget modifié yari ya 521 milliards mu gihe yari 449 milliards pour le budget initial, aho harabaye une augmentation de 13,7%. À côté y'iyo ayo ma modification yabaye biciye muri loi rectificative ya budget, hari ama modification apportée par les actes réglementaires, ashobora kuba par décret, ashobora kuba par ordonnance, naho nyine ari amafaranga ama mouvement de crédit yagiye araba amwe ahantu vuga hanini yuko au cours de la gestion budgétaire 24-25 ama autorisation parlementaire amaze kuba modifié, yarabaye modifié par voie réglementaire conformément à l'article 23 jusqu'à 33 na vumbo ya loi organique, kuko bararekuwe yuko dushobora guhindura amafaranga akava muri programme akajya mu yindi cyangwa muri ministère mu yindi. Aha ndaza gutanga ama modification manini par grande masse yagiye araba selon la classification économique. Nk'ubu turaba ama crédit global yari ama réserve budgétaire ariyo 20 yari twatoye 25 milliards, yari yatoye ngari 25 milliards, acaba ama transfert ya 25 milliards aja hanini yakoresheje mu byo kubaka stade Intwari, yagiye mu kubaka ijya construction ya ligne ya 220 kilovolt Kigoma Gitega. Murabona ko turi muri byo kugira umuyagankuba kugira hose, hariho umuyagankuba uzova muri Tanzania, ari amafaranga yakoresheje kujya tubaka ijya ligne de transmission Kigoma Gitega n'amaposte ari associé. Aya ni mafaranga yakoresheje muri yo transfer twari ko turavuga ko ari ukuriha ama contribution statutaire muri CAC kugira dupermete nuko twari tugiye no kuronka uzotwara wo mu Burundi, hari ama contribution twategezwe gutanga nanye twarayikoze ko hari n'amafaranga yakoreshejwe ngaho muri Gateka all turiko turayiheraheza. Muri aya mafaranga ya kuri credit yakoreshejwe yaragiye ko turayakoresha ngaho no mu gufinansa bijya bya Mpox, ko twaratewe n'ikiza cya Mpox. Ayo mafaranga twarayakoresheje ko n'ibikoresho bimwe twakoresheje mu gisirikare n'igipolisi twakoresheje muri aya mafaranga. Kuri rémunération des salariés naho nyene harabaye un mouvement ko twari kuri 1106 milliards, mga twarashoye kugabanya 89 milliards aho kuri yo poste. Icyo byavuye ko hanini nuko hari abantu bategezwe kuba recruter batabaye recruter en avance, byaca bisaba ko dusanga ari amafaranga atazokora muga tukaca tuyashira mu bindi bintu. Ayo mafaranga twakuye ko 89 milliards twagiye kuyakoresha ko mu bijyanye na subvention des engrais chimiques, kuko amafaranga hari tuyakoresha mu kindi. Biremewe ko ngura amafaranga ndayatwara muri investissement, tweko tuyakoresha dans ce sens. Ikindi nuko kuri poste ya achat de biens et services naho nyene twarashoye gukura ko 16 milliards tuyatwara mu bijyanye na agriculture. Kenshi usanga amafaranga tukuri by'ifumbire ari menshi cyane, mushobora kuyakura kuri ligne imwe cyane muri poste imwe yadushoye ku mafaranga twakoresha. Iyindi yaronse yahaye ko modification par voie réglementaire ni kuma intérêt. Ama intérêt yari ko 239 milliards turi hakura amadeni dufata, twarakuye ko 5 milliards naho nyene kugira dushobore gufinansa transfer twako turakora kujya n'ifumbire kusanga dukoresha amara menshi cyane asonifu.
twarayakoreshe kandi no kujya kuri ibigori muri Anagesa naho nyine twarakuye ko amafaranga muri twakuye ko kuri ligne twakoresheje muri Anagesa kuri ligne ya investissement twashoboye gukora ko 9 miliyari ahanini nawe nyene mugiye kuraba amafaranga twagiye turakupa make kugira dushe kwa alimenta ibi by'amadifumbire n'ibindi byose kuri subvention ariho transfer twagize ya 32 millions yose menshi cyane hanyuma ku prestation sociale twaragabanije 259 millions kugira twasanze muri système d'information CGFI no muri plateforme dukoresha muri PTB harimo ka décalage ka 259 millions akero twagakosoye nani mafaranga twashoboye gutanga mu kugura ama amwe yo muri Obere n'ahandi ku amadon twarashoboye yo ni mouvement inverse yaraduze twashoboye kumenya ko 37 miliyari kuyo twari dusanzwe dufise twatanguza mwaka w'amafaranga wa 25-26 kuma autre charge haragabanutse ko 125 millions naho nyene transfert yabaye au sein du ministère de l'Intérieur pour financer tout ce qui est mission à l'intérieur du pays au profit du ministre wa développement communautaire ko murabona yuko muri minsi baragenda nyinshi cyane gusura kuri poste ya remboursement du principal de la dette ahana mouvement ni mwigiziba nivyo novuga yuko hanini les modifications zakozwe par voie réglementaire ari izo ko biraba ngombwa muri no rapport tuje gutanga twerekane ibyavuye nga byatowe n'ibyagiye birahinduka n'impamvu byagiye birahinduka ubu rero kubijyana n'ingene amafaranga yakoreshejwe rero nyezina tugiye kwerekana exécution des ressources du budget général modifié de l'État kuri iyo exercice turiko turapresenter no munsi 24-25 les ressources za budget zashoboye kuba réalisées taux de réalisation à hauteur de 3233 milliards pour des prévisions annuelles zari za 4221 on avait prévu les ressources 4221 et 4211 mugabo taux de réalisation yabaye à 3233 soit un taux de réalisation de 76,8%. Ahandacha tutwerekana les recettes intérieures rero muri ayo 3000 twashoboye kwegeranya muri ayo 3233 les recettes intérieures représentent 2628 contre les prévisions twagize za 2412 si aha turerekana neza yuko aba une augmentation de 8%. Les recettes intérieures zaduze de 8% par rapport aux prévisions. Les produits non fiscaux zashoboye kuba exécutés à 112%. Mugabo turafise ikibazo kijanye n'amarevenu de la propriété zabaye réalisé à 79 à 71 à 72%. Iyo faible taux de réalisation rero iba hanini kuri aya ma taxe dukura mu by'ubutare kuntu igisata cy'ubutare kitari organize neza byatumye ama prévision agabanuka cyane. Ikindi cyabitumye ni paiement y'amadividende y'amasosiyete leta ifise mitahe mu maraporo tumaze imisi dutanga nuko mu myaka yezo wasanga atama amabida ari certifié wasanga amasosiyete menshi ya leta afise ko bitakozwe kenshi bica bigorana ngene haba repartition y'amadividende kugira ashoye kwinjira mu kiga cya leta ashoye gukoreshwa ico gihe ikindi novuga biva ko nuko nibaza ko hakeneye kwiteye kujya uhinduka la loi l'année budgétaire itangura au 1er juillet ya 30 juin y'undi mwaka mugabo aya masosiyete yose aracyakorera kuri année civile utusanga ariho décalage mu gihe baje gutanga amabila navyo nyene bire impacta cyane nibaza kwiteye kujya uhinduka buryo amasosiyete yokora yisunga l'année budgétaire ko twa dufite des prévisions twakoreye ko comme des recettes tugeze gukuramo. Ikindi cyabitumye nuko ma exoneration twatanze kuko exoneration twitanze ni dépenses kuri leta